ntatinya ko wigishije abandi, ntatinya ko wagirishije ibikorane, ntatinya ko wagirishije ibikorane bikomakomeye. Umuntu wa kera aragutamwisanganya, yo arakudisikarisha. Umuntu imwe mu y'ibidahagijwe nta kintu na kimwe gishobora guhaza umutima wawe. Icyo gituma mwigwa murumva abantu bafite ibintu byinshi biyahura, bafite amafaranga menshi, aho menga duhanzwe n'ubukene buratugoye. Abantu bose ko barondera iyo baja ngo barabe ko bumara kabiri baronka icyo batunga, ariko muze mukurikirane muri ivyo bihugu nyene tuvuga ngo barahiriwe, nivyo bihugu bya mbere abantu biyahura ku bwinshi, kubera mu muntu hari ikinogo kidahazwa n'ibintu, gihazwa n'Imana yonyene. Imana ishimwe. None rero turakeneye ko Imana ihaza imitima yacu. Cyo gituma umuririmbyi ariko aravuga ngo twuzuze mpwemu wawe, nta kindi cogirana cyo duhaza. Yesu yavuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo kugororoka, kuko aribo bazogirane, bazohazwa. Inzara yonyine umuntu ashobora gusonza agahaga niyo kugororoka. Inzara y'icubahiro ntupfa uhaza, no mwishengeri y'icubahiro ntupfa uhaza. Uwicaye yari ashaka kuba mwarimu, ubaye mwarimu agomba kuba pasitori. Usanga pasitori mu mutwe agomba kuba umukuru wa centre. Umukuru wa centre ati mbaye umwo nabungere mu nabatagihaga nabo nyene batireka tufume dutwara n'inzara itagirana, inzara idahera. Nivyo inzara yonyene Yesu yemeye kuduhaza, n'inzara yo kugirana. Nico gituma umuntu ashobora kuba kubwo kugororoka, ashobora kugira umutima uhagijwe. None ndaruhutse neza mu mutima, kuko Yesu ari wanzigama, arandinda ibyangora kandi byansinda umutima hara. Yesu nashimwe. Ibi nivyo biruhura imitima yacu. Muri imvye yavuze ngo nahawe mpwemu yera ku buntu, kwingwati nakiriye ntego, ngo cyayuzuza umushaha wanje kugirana, umushaha wanje cawuzuza kuruhuka. Imana ishimwe. Imana ibuzuze mpwemu yera, imitima yanyu igirene, iruhuke. Iruhuke ivyipfuzo, iruhuke kugwanira amaronko, iruhuke ibintu byinshi. Abantu barakenye nko twavyumvise. Yesu nashimwe. None rero turashimiye Imana ku majambo yose tumaze kwakira. Mu nkundire nanje nongere ko amajambo make uyu munsi ntituza gutevya, ariko kandi gufashwa ntibisaba umwanya muremure. Nivyo hajya mu kanya gato Imana yashobora gutabara. Undi akamara imyaka 38 ku kidengeri akahapfira, undi akaza nk'umushitsi agatahagize. Si kibazo cy'umwanya, ni kibazo cy'ingene imitima yacu imeze. Yesu nashimwe. Ndafise amajambo ngomba tuvugane, dusome mu gitabo c'Abanyefeso igice cya 4:22. Igitabo c'Abanyefeso 4:22. Kane Chete Paulo yandikisha ishengero ryo muri Efeso 4:22. Havuga ngo reka duhere kuri 20 niho mwovyumva neza. Ariko mweho ntimwize Kristo mutyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we nk'ukuri ko muri Yesu kuri, kubabwira ku vy'ingeso zanyu za kera, ngo muyambure wa muntu wa kera abuzwa no kwifuza k'uruhendo, mugahinduka abasha mu mpemu y'ubwenge bwanyu, mukambara wa muntu musha yarimwe mu ishusho y'Imana, mu kugororoka no mu kwera k'ukuri. Dusome kandi igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 18 kuva ku murongo wa 3 n'uwa 5. Amanda yasome yose amatuyagireko gushika ku wa 5. Havuga ngo bukeye Yonatani asezerana na Dawidi kuko yaramukunze. Nivyo
kuko yaramukunze nkuko yikunda. Yonatani yikiza umutamana wiwe yari yambaye, awuha Dawidi, amuha n'ibyo yambara mu ntambara, mbere n'inkota yiwe n'umuheto n'umukanda. Nuko Dawidi yama agenda aho Sawuli yamutuma hose, akabigiramo ikiganza ciza, bituma Sawuli amuha kugaba ingabo ziwe. Abantu bose barabishima, mbere n'abagendanyi ba Sawuli nabo. Tujabuka hanyene muri iki gitabo nyene ca mbere ca Samweli 23 kuva kuri 15. Kuva kuri 15 havuga ngo maze Dawidi abonye ko Sawuli amurondera ngo amwice, yigumira i Horeshi mu bugaragwa bw'Izifu. Bukeye Yonatani mwene Sawuli arahaguruka ajiyo Dawidi ari i Horeshi, amuremesha mu vy'Imana, aramubarira atereka gutinya kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazogushikira, kandi uzoba umwami w'Abisirayeli, nanje nzoba wa kabiri kuri wewe, kandi data Sawuli nawe arabizi. Bompi baraheza barasezeranira isezerano imbere y'Uhoraho, maze Dawidi yigumira i Horeshi, Yonatani asubira iwe. Matayo 6:24. Matayo 6:24. 6:24. 6:24 aravuga ngo nta wosaba abami babiri, kuko yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Soma Abagalatiya 4. Abagalatiya 4 ku murongo wa 29 gushika kuri 30. Icete Paulo yandikisha ishengero ry'Itesalo ry'Igalatiya 4:29 havuga ngo ariko nk'uko ico gihe wabyawe mu buryo bw'umubiri yahamu wabyawe mu buryo bwa mpwemu, nanone niko biri. Nivyo nanone niko biri. Ivyanditswe bivuga iki? Bitirukana incoreke n'umwana wayo, ku mwana w'incoreke atazoraganwa n'umwana w'umugore bwite. Nuko bene data, turi abana b'incoreke, turaba wa mugore bwite. Mana n'ubu turi imbere yabo. Aya majambo aradusiga, ararengeye ubwenge bwacu. Turasavye ubushobozi bwa mpwemu yera. Mpwemu yera niwe ashobora gusobanura ivyanditswe, uyu mutsima akawumanyagura, twese ukadukwira, ijambo ry'Imana rikadukwira twese. Ndasavye ubushobozi bwa mpwemu yera. Mpwemu ahamvye imitima, mpwemu yemeza umutima, niwe duhamagaye muri iki kibanza. Ndasavye ubushobozi bw'Imana bugendagende. Ndasavye ikirere cy'impwemu aha hantu dukoraniye. Mana umpe kuvuga ibikwiye, ivyo ubona bikwiye kuvugwa, byotabari imitima. Kandi ndagomba nk'umuntu wese umucurira ijambo. Twese urashobora kudukwira tugakwigwa, twese turashobora gushikirwa n'ijambo ryawe. Ndasavye mpwemu ashikira umutima wose uri hano, uganire natwe uzoba ukoze mu izina ryawe ryera. Yesu nashimwe. Ndafise amajambo numva twovuganako. Maze iminsi mfise ikibazo kirekire gifatiye ku bukristo bw'abantu, gifatiye ku buzima bw'abakristo, gifatiye ku kuntu abakristo bariho babayeho, gifatiye ku Imana yari twiteze ko nico tubayemo muri iki gihe. Narakurikiranye, ndaraba, nari meze nk'umuntu sinzi abantu mutwara imodoka, ari igihe ugira imodoka ukabona ntiva hiri ntumenye ikibazo ifise, kugeza aho ushikira umumekanisha akakurabira ati haje ingoranira aha, wembwe ukabona nta kigenda. Abakristo benshi bafise ubukristo ataco buriko buravamwo, mugabo kenshi ntibibaza ivyo bibazo. Murakwiye kuza muri bibaza ibibazo byiza kugira ngo muronke inyishu nziza. Nivyo ubundi yavuze ngo nimba ushaka inyishu nziza baza ibibazo byiza. Les bonnes questions nizo zitanga les bonnes réponses.
bamuza muri bazi ibibazo nta munsi biragushikira ngo bibazo uti mana kubera ikimeze uku kubera iki hari ibintu mbona bidashoboka. Hariho umugabo yitwa Gideyoni igihe kimwe yarabajije ibibazo bikomeye Imana, arabaza Imana ati hari ibintu twumvise kera batubarira mbwa twe ntavyo turiko turabona, ati twarumvise kuri Imana yatabaye ukabacina inzira mu kiyaga, ati mugabo twebwe turi mu buja. Ariko arabaza Imana ati kubera ko ubuzima tubayemo bunyuranye n'ivyo twumvise. Bega birashoboka ko hari abakristo babaye mu buzima bunyuranye n'ivyanditswe? Ikibazo kirekire. Biratugora gutora umukristo ngaha yicaye mu rusengero, biratugora kumuronka ku wa mbere, biratugora kumusanga mu ibutika ariko aradandaza, biratugora kumusanga mu kazi ariko arakora akazi menga n'amakoti abantu bambara baje kuwa Mungu ngaha basose bakayikura. Ikibazo gihagaze kubera iki? Imana iriko iravuga icyo abakristo bagomba kumara mu isi, ivuga ngo muri umuco muri umunyu w'isi. Ariko ivyo turiko turabona birateye agahinda muri iki gihe. Ubu turambaye ibara, tugera ahantu tukinyegeza kubiriko biravugwa kuri twebwe. Kubera iki ibibazo mutariko muravyibaza? Kuki mutibaza ibibazo nk'ibi? Kubera iki twabaye akabarore? Harageze ko twibaza ibibazo bikomakomeye, tukaronderera ibi naho byagize aho byapfiri. Yesu adufashe. Mwibaza ibibazo, nta gihe na kimwe uzotabaga utibajije ibibazo bikomakomeye. Mu buzima iyo ugomba gutabagwa haba ibibazo muri wewe, ibyo bibazo Imana ikaza kuvyishura. Yesu nashi. Rero nariko ndakurikirana ndondera kubera iki dufise abakristo uwo barondera hanze atatandukana ry'abapagani rihari. Abakristo basa n'abapagani dusigaye tubamenya gusa kubera binjira ngaha, tubabona kubera binjiye aha nk'abantu mwe. Bibiliya ivuga ngo muhinduke gose. Mugize iki? Ntivuga ngo mugize impuzu shasha, simvutano muzi kwambara zigera ku bitsi, si amakositime yerekana ko muri aba. Sinzi rero ngo yarakijwe ngo na Bibiliya afise Bibiliya iri ku imashini. Sivyo yavuze ngo mugire iki? Imitima misha, si imyambaro s'amakoti, si ibindi bintu twambaye, si ibibanza twicayemwo. Iki? Imitima misha. Nimba mutariko muribaza ibibazo nk'ibi ntimuzopfa mukiza. Murakwiye kwibaza ibibazo bikomakomeye. Kubera iki umuntu abameze? Nari mu gihe nk'ico rero nanje ndiko ndironderamwo guhamvya ikimana nkitezeko, guhamvya ikimana ndorereyeko nk'umuntu w'Imana. Nagoma ndababwire nimwasoma mukarondera ikimana yiteze kuba Kristo, bari abantu bagomba kumurikira isi, abantu bagomba kuryosha isi, abantu bakakunda ivy'Imana ku bwawe, abantu bakaza. Muri iki gihe tumaze igihe kirekire dusigaye tubura n'abaza kugira ngo turonke n'abinjira, ubu baraducokora bati namwe ntacyo muturusha. Kubera iki? Unyo waratakaje iki? Uburyohe bwaraheze. Kuki mutariko muribaza ibibazo nk'ibi? Kubera iki ibintu muriko murabifata nk'ibisanzwe, tuko tubitwara nk'ibintu ataco bidutwaye, ariko cyari ikibazo gikomeye, cyari kutwicarika. Yesu nashimye. Ndiko ndabikurikirana rero, niho naciye ntahura y'amajambo je kubigisha uyu munsi mu mwanya mfise muto. Kwiyambura inde? Umuntu wa ryari? Umuntu wa kera. Je kubigisha kwiyambura umuntu wa, ndasabye Imana ifashe ndabasobanurira. Imana ifashe ndabasobanurira amajambo. Umuntu wa kera, iri jambo nimwakurikirana nari kuvuga byinshi, ndiko ndakoresha umwanya. Mbwa Bibiliya ivuga umuntu wa kera hamwe mwita ngo kameremere ku mubiri, ahandi kamwita umubiri wica. Niki mu Gifaransa bamwita la chair, mu Kirundi ariko baravuga ngo umubiri. Iyo jambo riragoye gutora, wava bibaza ngo umubiri uyu dufise. No, iyo bivuga la chair ntivuga uyu mubiri, ivuga iki ubushobozi bw'icyaha buba mu mubiri. Sinzi ko mutahuye. Ubundi mbere Pawulo ariko arasobanura avuga ko imibiri yacu ari insengero zande, ariko aravuga le corps physique. Mugabe yavuga la chair avuga ngo ndagwanya iki? Umubiri.
uwo mubiri agwanya suyu dufise kuko mwawugwanya ntimwoza ngaha, ariko aravuga ubushobozi bw'icyaha bubahe, buba mu mubiri. Kwiga ni byiza ko mutahura aya majambo. Uyu mubiri w'icyaha ni iki? Muriko muranyumva? Reka ndabasobanurire uyu mubiri w'icyaha icyo ari cyo. Icyo bita uyu mubiri w'icyaha, uyu muntu wa Yesu nadufashe. Uyu muntu wa kera yaduteje amagorwa, yatangiriye umuntu mushasha kwagaragara, yawujije umuntu mushasha kwaboneka. Niwe Pawulo aduhamagarira ngo mugirene, mwiyambure, mumwiyambure. Aya majambo ngomba kubabwira uyu munsi mwige kwigwanya, je kuba tanguriza intambara yo kwihagurukira wigwanye. Kuko nagomba ndababwire ko intambara yananiye abantu benshi si abadayimoni, ni ukwinesha ubwabo. Abadayimoni biratworera tubirukanye, ariko ingeso yo muri wewe biramara imyaka n'imyaka byanase kugenda, kandi ugasenda abadayimoni uyifise kandi bagahunga. Muraza gutahura ko ikibazo dufise Satani. Reka mbandanye muraza kubyumva. Mbega umubiri w'icyaha ni iki? Ngomba mvuge buke kugira ngo basi naho nokoresha umwanya kungana kose mutahure bikeye. Umubiri w'icyaha ni iki? Muribuka ko Imana yari mu muntu, yamuremye mu buryo bw'impwemu, imurema yari impwemu ifise ubugingo iri mu mubiri. Muranyumva? Umuntu Imana yamuremanye ibice bitatu, impwemu, ubugingo n'iki n'umubiri. Mu Gifaransa nibyo bita l'esprit âme le corps. Umuntu ataracumura, umuntu yari yaremwe uko, kandi ataracumura iyo mpwemu niyo yategeka ubugingo, ubugingo nabwo bugaca butegeka umubiri. Nimunkurikirane. Gushika umuntu ataracumura, uyu mubiri bita umubiri w'icyaha umuntu ntawe yari afise. Yari afise icyo bita le corps physique, umubiri uyu nyene, kandi wari umubiri mwiza cyane. Hari ibintu bitari bwabe mu muntu, nicyo gituma bavuga ngo abo bantu ngo bari gusa ariko ntavyo bari bazi. Umuntu ataracumura, umugabo n'umugore bari guhura, ntihagire wifuza gusambana, kuko nta bubasha bw'icyaha bwari bwagirene, ntibwari bwinjira. Umuntu ataracumura, nta jambo ryakubabaza wari kwakira, kuko hajya kubabaza kubera uyu mubiri w'icyaha wamaze kwinjira. Muriko muranyumva? Mugabo icyaha kimaze kuza, hari ikintu cyaciye ciyubaka mu mubiri cyitwa umubiri w'icyaha. Kuva ujya munsi umuntu yaciye yambara ikintu cyiki, umubiri w'icyaha. Icyo rero ni ikintu kitubamwo, umuntu wese avuka gifisa kigendana. Umuntu wese yavutse kuri Adamu n'umuja w'uwo mubiri, n'umuja w'icyo kintu cyitwa umuntu wa kamemere k'umubiri. Umuntu wese yavutse avukana icyo kintu, mukaba mushaka kubiraba, muragende muraba akana gatoya kataramenya byinshi, kaba kazi kwikwegera k'utuntu twose. Uramuha ati mpateka, yabikuye he? Yagize hari n'igihe wumva akiri muto wimubonana ibintu by'ishavu, n'uri karamwosa akamuhekenya, hari ibintu byinshi. Umuntu arimwo ububi bwinshi, kubera umuntu wese avuka kuri Adamu, avukana uwo mubiri w'iki, uwo mubiri w'icyaha arawuvukana, avuka afise ubushobozi. Muri Katolika babyita ngo icyaha cy'inyanduruko, twese ko tubyita, muga twe tuvuga ko ari ubushobozi bwo gucumura umuntu wese avukana, arabivukana. Munkurikirane, ndasabye munkurikirane, Yesu nashimwe. Uwo rero kuva umuntu wa mbere acumuye, uwo bita umubiri w'icyaha, yaciye afata vola y'ubuzima bw'umuntu, acacika umwami. Mwibuke ko mu bintu Satani yahendesheje umuntu mu itongo rya Edeni, yamubwiye ngo niwajya kuri kijya cyamwa nawe uzocubiki. Imana
umuntu rero hajya umuntu yasanze ari imana yiwe nyine. Umuntu harimo kwikunda, harimo umuntu ntakeneye uwundi, iwe bikunze ahandi ntumubaze. Ko niko twabayeho, nibwo buzima bw'umuntu wajyana. Umuntu wa kera arikunda ku buryo niyo yabonye akantu kwa mugenzi we acatangura kumusharika. Nibyo umuntu wa kera ntiyihangana, umuvugishije gato ijambo rimubabaza arakurandagura, kuko niko umuntu wa kera agize. Oya ntimurabe mwicaye aha nta kiriho kirabanyiganza. Ugomba kumenya umuntu wa kera ntumurabira aha. Ugira ni ngaha mwicaye gamwe abashinga ntahebe. Oya umuntu wa kera ntibamurabira aha. Umuntu wa kera ngaha twicaye aba yasinziriye ajyamye mukome gatoya dusohotse. Yo arakwereka ko ari hari. Ko ataho yagize. Umuntu wa kera yaradukoreye amakosa menshi umuntu wa kera. Hanyuma rero sinosigura ni byinshi mu muntu wa kera. Umuntu wa kera n'umuntu atizera, araba kubiboneka. Umuntu wa kera niwe iyo habaye akabazo kanaka cyatangwa kujya umutima ahubwo turapfuye uyu munsi kumuja kwiba. Umuntu wa kera yaragowe. Umuntu wa kera n'umuntu mubi cyane. Uwo rero turamufise. Nagoma menyesha abantu bose mwicaye aha mpereye hari imbere no ngaho inyuma mwese muramufise. Utamufise agira uko. Tatubwire iyo yamubikije. Twese turagize. Umuntu wa kera twese turagize. Uwo muntu wa kera twese turamufise. Kandi gituma avuga ko ari umuntu wa kera niwe yabanje kugirana. Niwe yabanje kubaho. Muranyumva? Hajya umunsi wa mbere wavuka ukaza ku isi, hajya wavukanye umuntu wa niwe yari ku ngoma. Hajya abapagani bose umwami wabo bategekwa n'uwo muntu. Nico gituma batwawe n'ibintu byose byo kwipfuza. Umuntu wa kera afise ibintu by'amakonvoitize byo kwipfuza iby'abandi, byo kutanezererwa ibyafise. Umuntu wa kera kandi amuca muguma mona bo hanze gusa. Aho umuntu wa kera n'intebe ya ntuzera yirondera. Umuntu wa kera afise ingorane nyinshi. Umuntu wa kera wonye imvutano nakayambaye nawe nyina ati cyo impananje. Umuntu wa kera ntanezererwa kundi amerewe neza, avuga ati nanje gute ko ataco ndaronka. Umuntu wa kera aragwaye. Umuntu wa kera ari mw'ibyifuzo by'amaronko, ntubanza kumubwira inzira acamwo. Naho byose aba guca mu nzira zitaba haracyayo, kuko umuntu wa kera ni umwasi w'Imana. Umuntu wa kera n'umugi ni umwasi w'Imana. Umuntu wa kera ntakizwa, nibaze bababesha. Umuntu wa kera ntakizwa. Umuntu wa kera ntavayo. Imana yamuciriye urubanza rumwe kumubamba, nta kindi akwiye kuhabwa. Umuntu wa kera arabambwa gusa. Muzi umwameriyore ntazopfa bayameriyore. Bega muriko muranyumva? Umuntu wa kera ariho. Abantu benshi rero yagumye ari umwami, yagumye afise ijambo muri bo, yagumye aganiriza imitima yabo, yagumye afise ijambo. Mwagwarukamwe umuntu wa kera ari ngaho muri mwewe. Haga naho mwaraye mudushingiye intaye tukumva ibyabaye, nawe yareye yamacunze arabakusamara gatoya agafata vola. Cyo gituma bituhamagarira kurinda iki? Imitima yacu. Iturinde ibiva hanze, turinde ibiri muri twebwe. Yesu yarabisiguye neza mu mutima w'umuntu harimo ibyimviro bibi, harimo amacakubiri, harimo ibintu byinshi biba mu bantu. Yesu adutabare. Yesu adutabare. Uyu munsi nje kubabwira uyu muntu wa kera mu mumenyi wari we. Umuntu wa kera ari mu bansi batatu bakomakome. Umukristo afise abansi batatu. Arafise shetani, isi n'umubiri. Ariko abo bansi bose umwansi akomeye ateye ubwoba ninde? Umubiri. Kuko abo bansi bose batatu tuvuga babiri nabo hanze, ariko uwundi niwo tugendana. Bavuga ngo serariye n'umuariye wa shetani. Abahe
c'est un allié du diable qui habite en nous. Sinzi ko muriko muranyumva. Ni wahamagara rero birambabaza iyo mwashushe mwirukana Satani n'abadayimoni mutirukana ibyo muri mwebwe. Harara birambabaza ibintu byose turimo tuma tubona ngo ni Satani yaragowe n'ukuri yaragowe. Afete mutahure kuva mu itongo rya Edeni umuntu niyigeze yemera ko ari we mubi yavuze ngo niya. Sinje kubabwira ngo Satani mumubabarire ariko byukuri muvuge ko Makesi w'abahanzi muhanzwe n'ibyo muri mwebwe. Intambara ikomeye niyo muri wowe, nicyo gituma Yesu yavuze ngo kandi abasi b'umuntu bazoba bo mu rugo. Abo banse bandi bose turavuga b'abahanzi, ariko umwasi dufise mu rugo rwacu ninde? Umuntu wa kera abahe. Sinza bavuze ngo ugomba kwirukana isazi utiki. None ugomba kwirukana isazi utiki. None hajya mu rugo murakemeye abadayimoni mwibaza ngo nibindi bintu bariko barondera gake. None nako kari n'uyu muntu wa kera mu Gifaransa bavuga ngo le vieil homme, ahandi bavuga ngo l'homme usé, umuntu yapfuye anuka. Gacha mubona abadayimoni baza badutaturira kwishengera ngo nibindi bintu byabaye bariko bakwikirana umuntu wa rashushe. Twirukana abadayimoni nimubanze mugwane n'umuntu wajyana. Wege Satani mumubeshere ibintu byinshi. Niwe yagiye kwamura icyamwa kwa Eva. Si wese yamuri. Yumvire. Umuntu araba hari ntagondwa, adaca bugufi, adatanga imbabazi. Mugabo akavuga ngo ninde? Ndababwire. Yesu yavuze ngo wa mwami wisagiye kuza. Ariko muri jewe uwo mugabo nta uriyo. Nacahakura. Umuntu wajyanye. Mwabantu mukirangira mpeze kandi sinza gutevya uyu munsi. Yesu ashimwe. Umuntu wa kera ni kamere twakuye ku muntu wa mbere yitwa nde? Yitwa Adamu. Nico bita heritage adamique. Umuntu wa kera aba muri twebwe. Ingorane rero uwo muntu wa kera ikibazo twabonye nuko yaje kugwanya umuntu musha. Umuntu wa kera abasha ndagomba muhagurukire uyu munsi mwire kwigwanya. Paulo yavuze ngo ngwanye iki? Yavuze ngo ngwanye iki? Hagiye kavuga we ntiyekavuga umubiri uyu yari avuga ariko aragwanya ikintu cyitwa kameremere kiwe. Mbe mwaza ko yawugwanya kavuga uyu munsi ngomba ndabankisha umubiri kugira mwige kugwanya kwiyambura umuntu wajyanye. Erega biragoye kubira ko wiyambura umuntu mwicaranye ntakubwiye ububi bwiwe. Uhavugira uti ndakugoye. Nukuri ndagomba mwiyambura umuntu wajyanye. Ndababwira ibyo azobakorera, azobakoresha amarorero. Umuntu wa kera azobakoresha ibara. Cyo mutangura kuvuga ngo ni Satani n'abadayimoni murababeshera. Yiyambura umuntu wa kera. Bega mwanyumvire. Hajya abantu bagwana mu nzu ni Satani abayaje. Ahamagagwa n'uyu muntu wajyanye. Genda mu bitunganye murabe ko asubira kuronka hagirana. Ahandi naho uyu muntu wa kera ni kiraro cy'abadayimoni. Ni cy'abadayimoni binjirira ko ngo bagirene. None ndababaza ugomba ko abantu babura aho baca ukuraho inzira. Je tuma Yesu yavuze ngo Paulo avuga ngo nimugahe wamugwaniza iki? Mu Gifaransa avuga neza ngo ntumuhe access, ntumumakayira yinjirana ngo uyu munsi tukureho ubuyira. Kubera ko Paulo yavuga ngo ndawugwanya. Murasosoma mu gitabo cy'Abaroma igice cy'indwi. Nibyo? Igice cy'indwi nyuma yuko Paulo yari yarahuye na Yesu. Urabona ko Paulo yagiye mu ijuru akabona ibintu atemerewe no kuvuga. Urabona ko yari umuntu akomeye. Nibyo? Yabonye ibintu bikomeye ngo atemerewe no kuvuga. Paulo atusigura iby'urupfu rwa Yesu akabidusigura nk'umuntu yari ku musaraba ari kumwe na Yesu ariko atahabaye revelation. Ariko inyuma y'ibyo bintu byose Paulo agaruka avuga ngo wewe jewe ndagize. Yasanze wa muntu wa kera ari hagize. Ari hajyamye
mw'abantu mwe umuntu wa kera ntakugwaho n'ivyo ujejwe, ntakugwaho n'ingabire za mpwemuyera ufise. Umuntu wa kera urarara kw'ijoro usenga ukazinduka usanga arashinze ari muzima. Umuntu wa kera uraheza kuvugishwa akakubwira ngo wabonye niwaguteza amanyama. Umuntu wa kera profita ibintu byose, Imana iguhezegera yaravyiappropriye akagutera amanyama. Umuntu wa kera agomba mu mwiyambo. Pawulo asanga nubwo yagiye hose asanga umuntu wa kera aracicaye ni muzima. Pawulo acarafata ingingo rero ati ngomba ndakugwanye. Imana ishimwe. Ngomba ndakugwanye, ngomba ndaguhagurukire. Acavuga ngo mu gifaransa ngo je traite du roman mon corps. Ndaza kuvuga ijambo mperezako. Yavuga ngo igituma ndakugwanya, ndatinya kweje uzonkura mu ihiganwa. Demain tu vas me disqualifier. Ndatinya kuzohava nkura mu ihiganwa. Mw'abantu mwe nimutagwanya umuntu wa kera azobakura mu ihiganwa. Bega ibindi ko ndavuga nabo mwabonye bavuye mu ihiganwa, nabo yakuyemwo ishetani. Umuntu wa kera, umuntu wa ryari azobakura mu ihiganwa, azobakura mu mugambi w'Imana, azobakura mu vy'Imana yabavuze ko. Umuntu wa ryari? Umuntu wa kera yarafashe ubwami kuva umuntu acumuye acacika utegeka umuntu. Umuntu wese akaganzwa n'ivyo muri we, ashavu yavugishwa n'uburake, ntazi kwiganza. Umuntu agishobora kwiganza kuko umuntu wa kera yarafashe vola. Maîtrise de soi nta ikihari. Umuntu wa kera aradohanze, umuntu wa kera aradohanze mw'abagabo. Yo umuntu wa kera madama kubwira ijambo ngo arankengereye. Ugeze umuntu wa kera si shetani, n'umuntu wa ryari. Sinje kwigisha bubatse, ariko umuntu wa kera arasambura abantu, arasambura ingo. Umuntu wa kera arasambura ingo zigasambuka nta wundi muntu aroyemwe. Umuntu wa kera arasambura amashengero. Mushaka kubira muraja mu shengero ry'Ikorinto, shengero bivuga ngo ntangabire nimwe ryari rihagije, ariko muri iryo shengero umuntu wa kera yari yicaye ku ngoma, kamere yari yarabaganje. Iryo shengero ryari ryuzuyemo amacakubiri. Pawulo murazosoma igice ca mbere avuga ngo ntangabire nimwe mwari muhagije, arishimira Imana. Ariko muri iryo shengero hirwamwo imiburano kugeza aho baja gutatira mu bapagani ngo bakaja kuburanirayo. Sibyo tugezemo. Muriko mwazabona ibindi bintu byabaye. Ni umuntu wa kera yafashe iki? Umuntu wa kera afise amanyama, ni ntagondwa, ntaca bugufi, akunda amaronko. Umuntu wa kera akunda ivyubahiro ntahaga. Umuntu wa kera agomba arondera gushigwa hejuru, agomba kuvugangwa. Ndasavye birabe muri wewe, Imana ibiguhishurira. Umuntu wa kera arakeneye kubambwa ku musaraba, azodukoza ibara, aratumara amaji. Umuntu wa kera n'umwasi dufise indani, n'umugwanyi aba muri twebwe, akorana nabo hanze. Mu gihe kimwe Yosuwa yagiye kugwana anigana n'agasagara kitwa Hayi. Abo gasagara wamenya n'agasagara gatoya, mbwa ngo karabakinagiza. Baca ripembagaza ati ibintu byavuye kugira ngo tuneshwe. Aja gutatira Imana ati byagenze gute? Ariko ntiyamenya ko mu ngabo yagiye atwaye hari uwitwa Akani wo muri bo. Niwe yabateje amagorwa, niwe yabagiriye ingorane, yabateje ingorane baraneshwa kubera umwasi w'indani. Aravuga ngo niwe waduteje amagorwa nkaya. Mw'abantu mwe umuntu wa kera yaduteje amagorwa, umuntu wa kera yaratugiriye nabi. Umuntu wa kera arakuza amahoro kibazo ngo ibibazo biguteye uruhagarara, nawe ari umuntu wa kera kera kujya umutima kugira ngo uzobaho gute. N'umuntu wa kera kuko umuntu wa kera ntiyizera, kuko ngo ntashobora kwizera iby'Imana. Umuntu wa kera nawe nababwira gute ngaha ntutinye uhora ari kumwe nawe. Umuntu wa kera ntabyakira, avuga ati nzovyemera ndabibonye. Avuga ngo naho ijuru ryogirana yotoka. Umuntu wa kera ntiyizera. Murondere kumugira mwiza ntazopfa abaye mwiza, umubambe. Amen, amen. Umuntu wa kera n'umwami yatsinzwe, n'umwami Yesu yanesheje, ariko azavuga ngo namwe hari uruhara rwawe, ntusubire kumwemerera kuko naramunesheje. Yesu ashimwe. Kubera iki nabasomeye amajambo y'umuntu yitwa Sawuli na Yonatani? Sinabasomeye igice kimwe cyangwa ndagihereza ko Yesu nashimwe. Beka turacari kumwe, ntimuncomoke vrema. Ndasabye mu nkurikira, ndashaka mve ngaha ndabasige mu rugamba rw'umuntu wa kera. Abantu mumaze imisi muri gusenga mugwana n'abantu, muhagarike genda mwigwanye.
genda mugire. Yesu yavuze ngo ugomba kunkurikira nagire. Yavuze ngo yanko wundi niyigwanye wenyene gomba mutangure kwigwanya ingorane iri muri mwebwe. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Nagerageje gusobanura kugira ngo ndabe ko novuga umuntu wa kera mu mwumve neza, ndabe ko mwumva. Umuntu wa kera yarashoboye kubuza abisirayeli kwinjira igihugu cy'Ikanani. Bavuye mu maboko ya Farao. Farao wamengana umuntu akomeye, Imana irabagobotora, ariko umuntu wa kera yarashoboye kubabuza kwinjira, arabagorera mu nzira. Imana ikavuga ntibizere. Ibintu byabereye mu rugendo, yari umuntu wa kera ariko arakora gusa. Mugabo ni Shetani yakoreye hajya ahantu umuntu wa kera. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Uyu mugabo dusomye niwe ngomba mvuge mukomeza. N'umuntu yitwa Yonatani, yari umuhungu wande, yari umuhungu wa Sawuli. Yonatani umunsi umwe agirana amasezerano nande. Abantu mwagiranye amasezerano na Yesu mutariki. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Dawidi yari umwami mushasha. Iyo ndiko ndavuga abami babiri, Sawuli na Dawidi, ndiko ndavuga umuntu mushasha n'umuntu wa kera. Sawuli ni kigereranyo cy'umuntu wa ryari, wa kera. Dawidi ni kigereranyo cy'umuntu mushasha. Yesu nashimwe. Umunsi umwe Dawidi arasezerana nani? Nawe Yonatani. Barahana amasezerano, sino bivuga nka wa munsi nawe bagirana amasezerano na Yesu. Mugabe ingorane Yonatani yagize, nasezeranye nande na Dawidi, acaguma korana nande. Aguma korana nande? Umwami wa ryari? Umwami wa kera. Murazosoma neza. Birigwana na Dawidi agahita kwani. Bamanye nande? Bamanye na Dawidi, mugabo agaca yitahira kwani. Murabona ko turi mu mpemu bunyene, ni sawa? Aha muhava mutahaye. Nimwava ngaha mutahaye. Baririgwana, bakavugana, bagahana amasezerano. Ikintu cyambabaje ningene yiyatuye ko ati uzoba umwami nanjye nzoba wakangaha. Mbega murazi ibintu muhora mwiyatura ko na tuzoba abami n'abaki. Ndagukeje Yesu nashimwe. Ariko shaka uko bivuga kose urabe kudataha kwane. Urabe kudataha kwane. Yagiye arabwira Dawidi ati wewe uzoba wakabi, uzoba umwami nanjye nzoba, kuko natwe turavuga ko tuzoganzanya nande, tuzoganzanya na Kristo. Amen. Ndabakeje vrema. Yesu ashimwe. Ariko nje kubatera kantu. Bibiri ngo byabaye ku Bisirayeli byatubereye iki? Soma Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli 31. Igitabo cya mbere cya Samweli 31. Nibyo? Musome ngira mpeze. Yesu nashimwe. 31 kuva ku murongo wa 8. Yesu nashimwe. Bukeye bwaho Abafilisitiya baje gukoba imivyimba, basanga Sawuli n'abahungu biwe batatu barambaraye ku musozi Gilibowa bagizeni. Nibyo? Basanga Sawuli n'abaki n'abahungu biwe batatu bagizeni, barambaraye. Murazosoma neza. Reka ndeke guteba. Muri abahungu batatu bapfanye na Sawuli na Yonatani. Na Yonatani yaragize wa undi yavuga ngo azobuwa kurinde apfanye nande. Yarachiri rubanza agomba boyi sasira
nico gituma kubeje umwami. Ni gute umuntu asezerana na Dawidi akaba azi ko azoba uwa kabiri kuri Dawidi ariko agahereza ku musozi Gilibowa? Ni gute wa muntu yiyatura ko bya bindi yarazi ko Sawuli yatsinzwe, yarazi ko Sawuli atabwa amafisi bwamara ubwanda, ariko aragira ingorane biranka ko yiyambura nde? Ndabasabye mwiyambure nde? Umuntu wajyana uyu muntu wa kera azoguha guhereza ku musozi Gilibowa, kandi wari wavuze ko uzoba umuki wa azoguha guhereza ku musozi Gilibowa. Nababaye ndiko ndigaya amajambo byambabaje. Ni gute twatuye tukavuga ko tuzokurikira Yesu ariko bikanka ko twiyambura nde? Umuntu wajyari, wa muntu wamanyamada cha bugufi, wa muntu atagomba kwemera icyaha, wa muntu niyo bamubwiye icyo yakosheje agomba kuguma yigira mwiza. Uwo muntu tumwiyambure. Afise gahunda yo kuzoguha gupfira ku musozi Gilibowa. Je kubatera ubwoba, mutinye umuntu wajyana. Azokwisasira shetani atabanje kujamo. Shetani azoza gusanganya umuntu wa kera yakurangije. Mbega muriko munanyumva? Mu Bakorinto ba mbere 9:20 havuga ngo ngwanya iki? Ngwanya umubiri wanyu. Ndigwanya. Amen. Ndigwanya ngo kugira ngo maze kugira ante kwigisha abandi. Umuntu wa kera natinya ko wigishije abandi, natinya ko wagirishije ibikorane, natinya ko wagirishije ibikorane bikomakomeye. Umuntu wa kera aragutamwisanganya, yo arakudiskarishya. Yavuze ngo ndatinya ko nanje no hava mba diskarishya. Umuntu wa kera arashobora gukura mu ihiganwa. Yesu agutabare. Umuntu wa kera ntatinya kuvugishwa, umuntu wa kera ntatinya kuburigisha abantu. Hamwe n'ibyo mugaruke mwigwanye amanyamaduzu utimvako. Yesu nashimwe. Ubwibone buzamutse uti nakumvise ndagushize hasi. Inziga iduze mu mutima uyibwira uti ndakwirukanye. Wigwanye. Ureke kugwana n'abantu, ureke kugwana n'abakuvuze. Abakuvuze ntacyo bazokubwira, abakuvuze ntibazokwica. Uzokwicwa n'ibyo wadugije mu mutima wawe. Inziga iba muri wewe. Ingene nawe wavyakiriye. Murazosoma neza Sawuli nta nkota y'abandi yamwishe, yishwe n'inkota yiwe. Inkota yacu n'umuntu wa kera ni wazotwimarira. Nje kubamenyesha ngo mwiyambura umuntu wajyari. Iyambura ibi bintu. Reka kugwana n'abantu sibo babahanze. Muhanzwe n'ibyo muri mwebwe, muhanzwe n'ibibabamwo. Ibyo bizobica. Umuntu wa kera afite ububasha bwo kudiskarifya icyo woba witwa cyose. Nutaba uri kuramugwanya mwabagabo mwicaye aha, umuntu wa kera azobavana ku ntebe mwicayeko abasubiza hariya. Umuntu wa kera mumugwanya, mugire mugwanye umuntu wa kera. Umuntu wa kera ni ryo huriro ry'abapagani n'abakirisu. Iyo umukirisu agiye mu muntu wa kera akora iby'isumbi by'abapagani bokora. Iyo umuntu acomotse gato yakaja mu mubiri akora ibyo abapagani batokora. Nicyo gituma muri gitabo c'Abakorinto avuga ngo hari ubusambanye ngo butovugwa no mu baki no mu banyamahanga. Hari ibintu by'ubugesera, ukwahukana, ibintu byose byari byarabaye. Kubera iki? Mwabantu muri ngaha nje kubamenyesha ko abantu bahanzwe n'umuntu wa kera. Umuntu wa kera arababangamiye, mbwa ntimuzi ko ari we mwasi mufise. Ndumva mushushe mwirukana abadayimoni. Banza mwirukana umuntu wa kera. Nababwiye ko ntushobora guhirukana isazi utirukanye iki. Wozotunga umuvyimba mu nzu isazi hehuta. Abadayimoni baza bakurikirana. Yesu nashimwe. Tugeze mu bihe usigaye wumva ngo amasumu, ngo bahana amasumu biriko biva kuki? N'umuntu wajya
n'umuntu wa kera n'inzigo n'ishari kwigiza yundi ngo nanjye shikigwe gukuramo naka ivyo ni shetani cyane n'umuntu aba muri mwebwe igwanye umuntu wa kera Paulo yavuga ngo ndamugwanya kugira ngo ntaza nkure mu ihiganwa ukaba ugomba kutazova mu ihiganwa mwabantu muri ngaha ukaba ugomba ko yejo shetani atazokukura mu ihiganwa gwana n'umuntu wa kera mbega mwe mwasomye umuntu wa kera aragukura mu ihiganwa vre nukuri Samusoni yari umuntu afise ivy'Imana yamuvuze ko bikomeye atangura kufyina n'umuntu wajyana ivyifuzo bikaduga kabireka ati ntangorane naho ndarana na maraya buraca ngatabagura iki akibaza ngo bizogaruke afise umugambi wukura mu ihiganwa ejo bizoduga ntibizogarukiraho n'umukozi wa shetani aba muri wewe yo aja gufyina na Delila Bibiri tubwira ko abafilisti baca baragenda bakorana n'uwo muntu bari kumwe mu nzu baca baragenda baravugana bati rabi nyine umudushikirira shetani nimba gukeneye ntazoshaka umuntu wundi azoshaka umuntu wajyana ni washako reka ngarukirize ngaha Sawuli aravana mu ihiganwa n'umuntu wa kera yatanguye ataraba umwami ngo ari umuntu yicisha bugufi muranyumvaga yemwe mbere ngo yikengera Kuzaho Samuel yamubwiye ati mbega ukiri hariya nivyo mu gifaransa ngo lorsque tu étais petit à tes propres yeux no kuvuga ngo yishira hasi hariho abantu kera bishira hasi amaze kubanya kubahwa tangura kugira arrogance bwo bwibone umuntu wa kera ra profite cyubahiro bagutije umuntu wa kera ra profite ingabire Imana yaguhaye umuntu wa kera ra profite akazi waronse utangura gukrana kwikakisha ngo urumva ngo nta mwanya ngifise kuza mu rusengero ubona umuntu wajyana wa kera umuntu wa kera arakubwira ati amafaranga ni menshi uca bugufi ntibigikunda ya azogukura mu ihiganwa Sawuli akibaza ngo nibisanzwe akibaza ngo ntacyo bitwaye amaze kugumwama Imana yavuga ngo ko wanse kumumvira nawe yanse kuba kuki umuntu wa kera azobakura mu ihiganwa ninde muntu ashaka kutazogwa mu nzira gwana n'umuntu wa kera Yesu abahezagire turahaye kazi umuntu ngo